Shalom shalom, ndabaramukije nitwa Gusenga Clarisse. Nanipfuje ko dusangira ijambo kuno munsi. Ijambo nashimye kwita ukwihana. Ukwihana niki? Mvuze ijambo ukwihana, ishengero ry'uno munsi abantu benshi bibaza ko kwihana ari kuja mu ishengero, ari kuba ugendana n'abakijijwe canke kuba warahevye inzoga canke ibindi bintu. Ariko nashaka kuvuga gato ku kintu bijanye n'ukwihana. Kwihana niki? Kwihana mu majambo make ni gufata ingingo canke guhinduka canke guhindura ivyiyumviro. Nico nashaka kwerekana kuko ubu turafise abantu benshi batonda mu ishengero, baba mu ishengero, mugabo ugasanga bagiye batagiye gukizwa ariko bagiye kubw'ibibazo runaka. Mugabo ukwihana kuratandukanye no kuja mu ishengero ufise ibibazo runaka. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Bikorosayo 3 ku murongo wa 10. Havuga ngo mukambara umuntu musha ahindurwa musha ngo agire ubwenge amere nk'ishusho y'iyamuremye. Rero turiko turavuga ukwihana, nabisobanuye kwihana no gufata ingingo canke ukwihana no guhinduka ni kuva mu bwami bw'umwiza ukinjira mu bwami bw'umuco. Rero iyo tuvuze kwihana no guhinduka, ugahindura ingeso zawe canke kamere kawe ukagira kamere nk'akari muri Kristo Yesu. Bisobanurwa ngo ukwihana ni ukwifatanya n'ijambo ry'Imana ukagenda nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Ukwihana umuntu niyihana kubera ari mu ngorane. Umuntu yihana kubw'urukundo rw'Imana canke kubw'urukundo Yesu yadukunze akadupfira ku musaraba igorogota. Rero nagomba kukubwira mwene data turi kurankurikirana, kwihana si bihe urimwo. Kwihana no guhinduka ukagenda nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Mu majambo make ndangiza, ukwihana no gufata ingingo yo kwitandukanya n'icaha n'igisa naco, ukagendera mu kuri, ukagendera mu ijambo ry'Imana, ukaba umunyakuri nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira. Mu bisanzwe umuntu yihanye akora ico ijambo ry'Imana rivuga, agenda uko ijambo ry'Imana rivuga, asa nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Imana ibahezagire, mushishikare kwihana no guhagarara mu nzira y'agakiza. Shalom.